gato je nigeze kugwara muri 2014 ntangura kumera amaherehere umubiri wose nari umuhungu mwiza ariko ndononekara ntekerera imiti kuko sinzi ko nzogaruka uwo muganga aranka kuntekerera imiti ariko vre murabona ukuntu banyonone dupira tw'abana banje izi n'ukuri ntazo nobambika wapi kabisa nibikiga natariya ko widoga nk'umukecuru yataye inkundo reka Rudoviko we aha numva inzigo yanyishe urazi ko muri weekend ariho yamahasa yanje azogira nife y'imyaka 5 yego none nawe ndabira two dupira bazokwambara ingene batwonoye ndabira nk'ivyo bifota ukuntu bisa nabi itwengere basha aha nyene uzokoresha izindi wonye utange n'andi mahera kuko ni utabanje kubaza aho babigukorera neza sha nivyo ariko ico si kibazo hamwe noro nkubingirira neza no yatanga nyene rero ndakwereka inyishu nziza yihuta kari tomo ego nta handi ni muri Salocom uti aho ho ni Salocom isosiyete yikwije babafitiye service nyinshi hari n'ibijanye na imprimer ariko capuriro mu kirundi ego nawe ra ego barandika ku mutsu ku matisi ego ku matasi ku ma plastique mukam tutibagiye gushira amafoto ku mpuzu ku makaro ivyo vyose Nshuti bakunzi mukurikirana urubuga rwa Salocom TV1 ndabaramukije amahoro y'Imana ndazi ko muri benshi muri ko muradukurikirana kandi mukurikirana ibiganiro bica ku rubuga rwacu reka ndabifurize umwaka mwiza wa 2025 ndabifuriza ko wabera umwaka w'amahoro umwaka wo gutera imbere umwaka wo kunezerwa n'ibiganiro vyacu umwaka wo kugira inyota yo kubandanya mudukurikirana ku munsi muri kumwe na Belize Nshimirimana mu kiganiro tugira tubashikirize ku uyu munsi ndababwira yuko turi kumwe n'umutumire adasanzwe ku uyu munsi umutumire afise ibintu by'agaciro agomba kutuyagira ibintu agomba kubayagira kugira ngo mubandanye mufashwa mu buryo ubu na buriya mu mwanya mutoyi rero reka ndamuhe umwanya kugira ngo ashobore kubidondora abaramutse ababwira uwo ari we ababwire n'agaseke yikoreye ku mutwe tukamuture kugira ngo dushobore gufungura ndabaye ikaze murakoze cyane amazina yanje nitwa Ruremesha Ngabo Alain Audrey sanzwe ndumupastori mwishengero umugwa w'Imana nzima ngaha Igitega ego hanyuma ndashimye kwikaze mu mpaye hano muri Salocom TV yesaba umugisha Salocom TV1 Salocom TV1 hari ya kabiri donc ni Salocom ni societe u Kristo irimo rero ibisata bitandukanye cyane Audrey ninde Audrey n'umupastori nabivuze mwishengero gitwa umugwa w'Imana nzima the city of the living God cyangwa CRG hanyuma ndubatse fise abana babiri ego muri make nibaza ko ari ibyo ego mwavyumvise uwo turi kumwe pasanzwe ari mu pastor hanyuma ndamuvugire gatoyi nababwiye yuko afise ibyaje kutuyagira ku uyu munsi arafise ubutumwa Imana yamurungikanye kugira ngo ashobore kudusangiza tudatevye uyu munsi nubuhe butumwa Imana ikurungikanye ko ariko aradukurikirana ego murakoze cyane ubwa mbere bwo nagomba nsubire ndabashimire hanyuma kandi ndababwire yuko byukuri ibiganiro byanyu bitwubaka kandi mukomere mushishikare antukanga Igitega muri ku kivi turabibona hanyuma uyu munsi nanifuza yuko tuganira ku bijanye no gukura mu buryo bw'impwemu canke gukuza umuntu wo mu buryo bw'impwemu ego nubwo butumwa uyu munsi nifuza yuko tuganira Imana idushoboje turaza kuvyagura mu kanya gatonya ego muratubwiye yuko mugiye kutuganirira ku bijanye n'ingene umuntu ashobora gukuza
impemu yiwe ingene umuntu ashobora gukura mu buryo bw'impemu mushobora kutubwira ni kubera iki iyo teme ni kubera iki urwo rufatiro urwo rufatiro no kubera ko mu ishengero uyu munsi turabona yuko by'ukuri hariho novuga ibibura bidakwiriye mu buryo ubwahe mu buryo bwo kudatahura cyane igikorwa cy'ishengero. Ubundi igikorwa cy'ishengero ngaha ku isi ni ugushikamisha ubwami bw'Imana, ubwami bwa Kristo. Rero icyo gikorwa cy'ishengero ntigikorwa mu buryo bw'umubiri, gikorwa mu buryo bw'impwemu. Rero tuvuze gukura mu buryo bw'impwemu, turagomba ko ishengero rya Kristo rigera ahantu rishobora kumenya icyo rijejwe cyane icyo ryatumwe cyane icyatumye ribaho, kugira ngo bikunde rikore neza umurimo ryahamagariwe. Rero ishengero ritarakura mu buryo bw'impwemu, biragoye cyane yuko iyi si tuyishikiriza amabanga y'ubwami bw'Imana, kubera ko ngerageje kuvuga mu mvugo yoroheje, ibanga ntirimenywa n'abari bo bose, ibanga rimenywa n'abana bo mu nzu. Yesu umunsi umwe yigeze kuvuga, abwira abigishwa cyo kimwe n'ishengero, ababwira mu migani, ariko ngo bugorovye abigishwa biwe baramwegera bamubaza ati kubera iki wewe iminsi yose wigishiriza mu migani? Ati mbega ujya mugani hoho uhejeje kuvuga usobanura iki? Yesu aratangara yishura abigishwa biwe ati bariya bafise amaso mugabo iyo baraba ntibashobora kwihweza, bariya bafise amatwi mugabo iyo bumva ntibashobora gutahura. Acahindukira abigishwa biwe arababwira ngo ariko mwebwe mweho mwarahawe kumenya ibanga ry'ubwami. Mwene majambo ibijanye n'ibanga ni gikorwa cyane novuga ngo nibihabwa abana bo mu rugo, abana bo mu rugo. Rero ishengero ritegerezo kuba ari ishengero rifise ibanga rya Kristo, ibanga ry'ubwami bw'Imana. Iryo naryo ntibarironka mu buryo bw'umubiri, barironka mu buryo bw'impwemu, barironka mu buryo bwo guhishurirwa. Nta muntu rero ashobora guhishurirwa adafise uwumuhishurira. Mwene majambo guhishurirwa si igikorwa kiba ku muntu ubwiwe ari wacirondereye uburyo novuga ngo kuciha, ariko guhishurirwa nico duhabwa, ariko tugihabwa nande? Tugihabwa n'uwo turondera. Rero ngerageje kuvuga igikorwa cy'ishengero novuga ngo ni mu buryo bwo kuhishura ibanga rya Kristo hano muri iyi si. Rero ni bande bahishura ibanga rya Kristo hano muri nosi? Nabakuze mu buryo bw'impwemu, sabana. Ego muri make nivyo. Uravuze ati ni bande bahishura ibanga rya Kristo hano mu isi, wongeye kuti nabakuze mu mpwemu, sabana. Bega twashobora gutandukanya gute umuntu akuze mu mpwemu n'ukiri umwana mu mpwemu? Ubwa mbere bwo tuvuze ibijanye no gukura mu buryo bw'impwemu, tugomba kumva ko habanza kubaho kuvuka, kuko nta gikura kitabanje kuvuka. Munyemerere gato nitize aya majambo ari mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 3 umurongo mpere ku murongo wa 3. Cari ikiganiro cari hagati ya Yesu na Nikodemu umufarisayo, kandi yari umukuru mu Bayuda. Ku murongo wa 3 avuga ngo Yesu aramwishura ati nukuri ndakubwire, iyo umuntu atavyawe ubwa kabiri ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Nikodemu aramubaza ati umuntu ashobora ate kuvyagwa ashaje? Mbega yoshobora gusubira mu nda ya nyina akavuka? Yesu aramwishura ati nukuri ndakubwire, iyo umuntu atavyawe n'amazi na mwemu ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Neko ndavuga ngo mu bijanye no gukura sivyo bitangura, habanza kuvuka. Uyu Nikodemu turiko turasoma Bibiliya turabona ko yari umukuru mu Bayuda, yari umwe mu bantu bari imbere mu idini ry'Abayuda. Vyagaragara nkaho mengo arazi byinshi kuvyerekeye Imana. Ariko umunsi umwe ngo bugorovye ngo yegera Yesu kugira ngo amubaze biherereye. Hanyuma Yesu aramubwira ati ibi bijanye n'iribanga, ibi wumva ntushobora kubitahura utaravuka ubwa kabiri. Ariko Nikodemu yumva nkaho umengo bamubwiye
ngo nibijanye no gusubira mu nda ya nyina. Ariko Yesu aramubwira ati si ibyo, ariko navuze ngo utaravuka ubwa kabiri cyanye utavyawe n'amazi na mwemu nashobora gutahura ivyo ubwami bw'Imana cyane nashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Muri aya majambo nubwo ntuyasigura ko byinshi turumvamwo ikino kuvyagwa. Ikivyagwa rero ni gihabwa ubuzima. Rero gihabwa ubuzima gitangura ari gito. Nta muntu avuka kuze, nta mugabo avuka n'ubwanwa, nta mwana avuka ari umugabo. Abantu bose bavuka ari abana. Rero abana bararegwa, abana barigishwa, abana baratozwa buhoro buhoro bagakura. Rero tuvuze ngo ibijanye no gukura mu buryo bw'impwemu tugomba kumva ubwa mbere na mbere ibijanye no kuvuka. Rero kuvuka hariho kuvuka mu buryo bw'umubiri, kujya twese twavutse, tuvutse kuri papa, tuvutse kuri mama, ariko kandi hariho no kuvuka rero mu buryo bw'impwemu. Mu buryo bw'impwemu na ahantu uca twitiza amajambo ari muri Yohana igice ca mbere umurongo wa 12 aho avuga ngo abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, ngo nibo bizeye izina ryiwe. Hama hari akantu gakomeye ngo ntibavyawe no kwifuza k'umugabo. Yani majambo abana bo mu buryo bw'impwemu mu kuvuka kwabo ntibavuka canke ntibavyagwa no kwifuza k'umugabo n'umugore, ariko bavuka canke bavyagwa mu buryo bw'impwemu. Imana ishimwe cyane. Rero tuvuze gukura turumva yuko hakura icabanje kuvuka. Rero tuze rero kuri iki kintu tuko turavuga gukura mu buryo bw'impwemu. Gukura mu buryo bw'impwemu kubera iki umuntu abwirizwa kuvuka ubwa kabiri? Kubera iki amaze kuvuka ubwa kabiri ategerezwa gukura? Ubwa mbere mu nyemerere nitize bino bintu bishika kuri bitatu, kuko Bibiliya iravuga abantu bari uburyo butatu. Uburyo bwa mbere bw'umuntu n'umuntu twovuga ngo apfuye, homme animal, umuntu apfuye mu buryo bw'impwemu, ntiyumva Imana, ntazi Imana. Ubwa kabiri tuvuge ku muntu aganzwa na kameremere. Umuntu aganzwa na kameremere n'umuntu yakiriye Kristo mugabo kubera kudakura, kudasoma ijambo, kudasenga, kudasabana n'abandi, kubera ko yagumye mu bwana, hari akameremere aguma aganjwe nako. Ugasanga umuntu ego yarakijijwe mugabo aracavuga nabi, aracabesha, aracasambana, araciba. Ego vy'ukuri yarakiriye Kristo mugabo akameremere karamuganzo. Rero Bibiliya imwitana umugurano uganjwe n'akameremere. Abo rero babiri ntanguye kuvuga ko sibo ngomba kuvuga ko, ariko ndagomba kuvuga umuntu wo mu buryo bw'impwemu. Umuntu wo mu buryo bw'impwemu, umuntu wo mu buryo bw'impwemu numaze gukura, numaze kuva mu vy'ubwana, numaze kuva mu byo kuganzwa na kameremere agatera intambwe mu byo kumenya Kristo neza. Imana ishimwe cyane. Iyo tuko turavuga gukura mu buryo bw'impwemu bivugwa ku muntu wo mu buryo bw'impwemu, mu yandi majambo yateye intambwe agashika ahantu atabakiganzwa na kameremere. Rero niba birangiye umuntu uko bukeye uko bwije yama ashishikara gukura, kuko iyo umuntu ahagaritse gukura mu buryo bw'impwemu bisigura ngo atanguye gupfa mu buryo bw'impwemu. Ivyahora bikuganza birongera kandi bikakuganza. Turabona Yesu avuga ku muntu yihanye hanyuma mu nyuma akagira gute, akabivamwo. Turi kumwe? Umuntu yihanye mu nyuma akabivamwo, no kuvuga yihanye icaha mugabo mu nyuma yagisubiyemo kandi. Ego uwo muntu Yesu avuga ati impwemu yavuye mu muntu ubwa mbere yari mbi, ariko ijya mwemu ntahija, iguma iyerera irondera aho yinjira kandi ikagaruka kuri wa muntu kugira ngo irabe ko yoronka ikibanza. Rero iyo isanze hariho ikibanza ntigaruka ari yonyene, ngo ikigenda ikarondera izindi ndwi ziyirusha ububi kugira ngo bize kuri wa muntu noneho bimuganze. Bibiliya ivuga, Yesu yavuze ngo ivya mbere vya wa muntu biba ari bito cyane kubiheruka, kuko ibiheruka byo biza ari bibi kurusha ivya mbere. Yani majambo
umuntu akijijwe cyangwa umuntu avyawe ubwa kabiri cyangwa umuntu avutse mu buryo bw'imwemu ntibisigura ngo acarera amaboko. Hariho urundi rugamba aba atanguye rwo kugwana kugira ngo bikunde ya mwemu mbi nizironka ikibanza, nize yongere ironka ikibanza. Rero nako ndavuga ngo umuntu amaze kuvuka ubwa kabiri, umuntu amaze kuba umuntu w'imwemu, ntiba birangiye. Hariho rero urundi rugamba ashishikara rwo gushishikara akura mu buryo bw'imwemu. Unyemerero mvuge kuri kiya kibazo warumbajije ngo mbega ibiranga umuntu amaze gukora mu buryo bw'imwemu n'ivyaha nibihe, kandi ngaho urumva catubwira ko ibiranga umuntu akiri umwana mu buryo bw'imwemu nawe bimuranga. Afite nari kwitiza amajambo ari mu Bagalatiya bose basanzwe bazi mu Bagalatiya igice cya 5 ahavugwa umuntu aganzwa na kameremere, umuntu aganzwa mu buryo bw'imwemu. Reka munyemere nitize bino bintu. Umuntu amaze kuba akura mu buryo bw'imwemu, ibimuranga ubwa mbere na mbere n'umuntu akunda ijambo ry'Imana. Kugira ngo umuntu akure mu buryo bw'imwemu akunda ijambo ry'Imana, akaririmbura ko. Usomye muri Yoshua, Imana ibwira Yoshua ikamubwira ati ibiri muri ico gitabo cy'ibyagezwe uze wame ubirimbura ku murango no mwijoro kugira ngo ushobore kwitondera ivyanditswe muri ico, ariko kandi niho n'ivyawe bizogenda neza. Kandi majambo umuntu agomba gukura mu buryo bw'imwemu arangwa no gukunda ijambo, akarangwa no kuririmbura. Kigira kabiri nshobora kuvuga ko niki kintu kijanye no gusangiza abandi intahe. Kuba umuntu atigungana ivyazi, ahubwo uko bukeye uko bwije afise ishaka ry'uko ivyazi bimenywa n'abandi. Iyo umuntu abaho ubuzima bwo gushinga intahe, bwo kuvuga Yesu, bwo kuvuga ibikorwa vy'Imana, uwo muntu nawe nyene arashishikara gukora mu buryo bw'imwemu. Munyemere mvuga ibintu byo kuri bine. Iki navuze icya mbere kurimbura ijambo ry'Imana, icya kabiri gusangiza abandi intahe, icya gatatu gusenga no kwisonzesha. Iki gikorwa si gikorwa coroshe, kuko si gikorwa c'umubiri, ni gikorwa c'imwemu. Nta muntu asenga mu buryo bw'umubiri, nta n'umuntu yisonzesha mu buryo bw'umubiri. Abasenga cyangwa bisonzesha babikora mu buryo bw'imwemu. Uriko urabona abigishwa ba Yesu barageze ahantu basenda dayimoni ziranga kuvamwe, bagarutse babwira Yesu ibyabaye. Hanyuma Yesu we abikora mu kanya gato, asenda abadayimoni bava mu muntu. Hanyuma ngo baramwegera bamubaza ati none wewe byagenze gute ko twebwe twagerageje bikanga? Ariko Yesu arababwira ati bene irya dayimoni ni kugwamwo n'ikindi uretse gusenga no kwisonzesha. Munyemerere kubera ko navuze gusenga no kwisonzesha, hariho abasenga bakaguma mu gusenga, ariko hariho irindi banga umuntu yongera ko kugira ngo ivyo gusenga bibe amplifié, ni ikintu kijanye no kwisonzesha. Rero iyo umuntu asenga kandi akisonzesha, naguma mvuge ngo araba atashe n'amwemu w'Imana, araza akamenya amabanga mu buryo bw'imwemu, araza akaba umuntu fete. Iyo umuntu ahaze, muzorabe n'abarundi bavanga ikibwa gihaze ngo nigikuga kica gisinzira. Uyu mubiri nawo iyo uhaze wiyumvira kuryama, wiyumvira ibindi. Ariko munyemerere iyo uwo mubiri nawo tuwima tukawuha punition, Paulo yavuze ngo ndawuhindura umuja kugira ngo mpejeje kwigisha abandi ngo nanje simboneke nk'umuntu atemewe. Yani majambo iyo twigisha abantu ivy'imwemu birasaba ko natwe tugaruka iyi mibiri yacu tukayihindura abaja kugira ngo tugumane ubusabane mu buryo bw'imwemu. Rero munyemerere mvuga ico cya gatatu ndakirangize. Gusenga no kwisonzesha ni kindi kintu gituma umuntu ashobora gukora mu buryo bw'imwemu. Icanyuma naguciriye mutarakirangiza ico kintu cyo kwisonzesha, twavuze ko ari ikintu kidasanzwe gusenga no kwisonzesha. Reka mvuge kuri iki kintu kijanye no kwisonzesha, kuko ndakunze kumva abantu bavuga ati je no kwisonzesha je muga magaranje ntabinyemerera, canke ama condition arimwo nk'umumama yonsa, umumama yibungenze, biga mu gihe bafise umutwaro umusaba nyene gusenga yashizemwo intu z'ubuseriye, kwisonzesha arabirega kuriwe abikoze mbega akagira ikibazo. Fete kwisonzesha si igikorwa c'abana. Igihe cyose umuntu
akuze mu buryo bw'impwemu arafise uburyo Imana imurongoramwo mu gukora igikorwa cyo kwisonzesha kuko iyo tuvuze kwisonzesha hari abantu baca bumva umengo ninjya gusa umuntu ashobora kwisonzesha ariko icyo twisonzesha ni kijya kintu dukunda ni kijya kintu turi atashe naco umuntu arashobora kwisonzesha kuryama ku gitanda ku matera nziza yashize ko kuveri akaryama hasi ku kirago umuntu ashobora kwisonzesha itiro akavuga ati jewe uyu munsi sinsinzira ndaterama umuntu arashobora kwisonzesha telefone akayugara akavuga ati jewe sinshobora kureka kujya kubera amagara mugabo itelefone ngiye kuyugara ukwezi canke ngiye kuyugara amezi abiri kugira ngo bikunde nanje imbere y'Imana ngira kigora afite kwisonzesha ni igikorwa ca kigora rero umuntu akuze mu buryo bw'impwemu arafise uburyo aganira na mpwemu w'Imana mu bijanye no kwisonzesha akamwereka uburyo akwiye kubikora mugabo kandi ngaruke kuri kino kintu ndakivuge gisa nkaho umengo n'ubusazi mu mbabarire ntimuhave mubifata nabi niki kintu je ndakunda kubwira abantu ubundi ico tuma ubaho nico cyo tumupfa reka ndagisubiremo ico tuma ubaho nico cotuma upfa nimba ugwaye estoma ukavuga ngo je ntibikunda ko nisonzesha none ko bidakunda ko wisonzesha uri kurakira nturi kurakira imiti yo kwa muganga waragerageje kuyinwa ariko vyaranse rero wewe uri ahantu uvuga uti jewe ko ngwaye nzogumanja ariko kugumujya naho nyene uri kurakira rero ico tuma ubaho nico cotuma upfa unyemere ndabikubwire nimba kwisonzesha vyotuma ubaho nyemerera upfe ariko wisonzesha kuko iyo estoma naho ureka kujya uri kurapfa none kubana n'ingwa je ndakunda kubwira abantu vomye upfe hakiri kare je ndakunda kubibwira abantu wotuma wipfira hakiri kare kandi bambabarire ndabivuge wotuma wipfira hakiri kare ariko ugapfa washikije umugambi wawe noneho n'Imana nta muntu ireka ngo apfe mu gihe uwo muntu afise umutima vy'ukuri wo gushikira Imana ariko hari abantu tumaze kumva bapfiriye mu manuze muri jeune abajya nabivuze nabagendayo n'amarangamutima yabo hari abantu basaze bakurikira abapastori babo bakurikira amasengesho y'idini batazi ivyo barimwo aho mu mbabarire ndabivugira abapastori babesha abantu ngo nta muntu azoja mwijuru atisonzesheje na ryari twagiye kubatiza dusanga abandi badutanze kubatiza mu pastori wabo bantu numva ariko arabigisha kwisonzesha ko ari itegeko kandi ko batisonzesha ngo batazobona ubwami bw'Imana jewe aho narindi vraiment narajugumiye navuze ni izi nyigisho abantu batanga kwigisha umuntu ko atisonzesha atazoja mwijuru iki ni kinyoma ceruye ni kinyoma ceruye kuko abantu batisonzesha bazoja mwijuru ariko abantu batisonzesha ntibashobora gukura mu buryo bw'impemu munyemerere ndabivuge abantu batisonzesha niba barakiriye Yesu umwami n'umukiza bazoja mwijuru ariko kutisonzesha kwabo bituma baguma ari impfunya mu buryo bw'impwemu rero kwisonzesha si igikorwa c'idini si igikorwa c'itegeko ni igikorwa co mu buryo bw'impwemu igihe cyose umuntu afashe umwanya wo gusenga yisonzesheje ntagomba kubikora mu marangamutima agomba kubikora mu burongozi bwa mpwemu yera mbega mpwemu yera aguha amategeko ayahe mu bijanye nuko gusenga kwawe no kwisonzesha kwawe abapfira mu vyumba vy'amasengesho ni benshi cyane kubera iki haje amadini y'inzaduka yigisha abantu kwisonzesha ariko ntabigisha ubwenge kuko ubwenge nibwo burongora umuntu mu bijanye n'iki gikorwa no kwita icimwemu rero mumbabarire kwisonzesha vy'ukuri ni igikorwa gikwiye kubamwo ubwenge ni igikorwa gikwiye kubamwo inama ya mpwemu yera ni wakubwira uburyo wo kwisonzesha ego jewe ku ruhande rw'iwanje ibintu vyotuma mbaho je ndakunda kuvuga ko ari byo vyotuma mpfa nimba gukira estoma vyotuma mbaho je no kwemera nkabipfira twabonye abantu benshi bakize kubera ko bafashe ingingo yo guheba amagara yabo ego ndagucishizemwe intahe gato
je nigeze kugwara muri 2014 hanyuma bararondera ingwara zose barazibura baca kwa muganga baca banshira ku miti y'igituntu bavuga ngo coba cari inyegeje kuko nagoma nshuha hanyuma baransaba ibimenyetso byose ico bari bafise gusa ikimenyetso cari ubushuhe mugabo nta kindi canja ku miti ya tuberculose ndayinwa ukwezi kumwe ndayinwa amezi 2 ntangura kumera amaherehere umubiri wose nari umuhungu mwiza ariko ndononekara ndavuga ati none iyi miti banyandikiye nzoyinwa amezi 6 ntekereze nyene nshira ibirenge hasi amezi 6 ahere ndi ku miti y'igituntu ndagenda mbwira umuganga ni jewe ngiye mu masengesho arambwira ati wa mwana ayo masengesho ugiye mwameze gute ndamubwira ati jewe ngiye gusenga Imana ntekerera imiti kuko sinzi ko nzogaruka uwo muganga aranka kuntekerera imiti ambwira ngo amategeko ngo ntivyemewe ko batekera imiti ca ndamubwira rero kutayimpaye n'ikimenyetso se ndamusiga kw'Imana nkijije je ndagiye umuganga arambwira wa mwana uracari muto uzopfa igituntu kirica arasemerera je ndagenda ngenda mu masengesho nafashe amasengesho y'imisi 40 nisonzesha mfungura ku mugoroba muri aya masengesho y'imisi 40 haraho nafata imisi 3 ntajya ntanwa ahandi nkafata imisi 7 ntajya ntanwa ndagenda ndondangana gute abantu benshi bari bazinwa nzopfa ariko nagwanda babwira yuko sinapfuye ntibakubona none ntibambona kandi umuntu mwiza igituntu bambwiye ngo kizonyica ariko ndavuga ni nimba rero kino gituntu arico Imana yanditse kugira ngo kinyice nimfe ubunyene nimba Imana idashobora kunkiza ubunyene nimfe rero ndakubwira inshuti yanjye kwisonzesha sigikogwa umuntu akora ngo nukubera yumvise abandi bagikora ni gikorwa uhabwa na mwemu yera uhabwa mu buryo bw'imwemu ukagikora uri sure ko ari mwemu yera kigushizemo kuko benshi bishize mu masengesho yo kwisonzesha barapfiriyeyo ariko abashizwe na mwemu yera nibo bagarutse kandi gushinga intahe nkuko nanje uyu munsi nshinga intahe ko amasengesho yo kwisonzesha ni kimwe mu bituma umuntu ava ku rugero rumwe akaja ku rundi mu bijanye no gukura mu buryo bw'imwe cyanyuma no guhimbaza no gutazira Imana ivyo benshi bita louange et adoration urabaza tugiye muri louange na adoration guhimbaza no gutazira ariko abantu benshi bazi ko louange na adoration ari vy'abajeune ari vy'aba louange na adoration cyahindutse ikintu c'abajeune cyahindutse ikintu c'abakiri bato ariko guhimbaza no gutazira nico umuntu wese yavutse ubwa kabiri nico umuntu wese yavyawe n'amazi na mwemu ni igikorwa c'imwemu guhimbaza no gutazira si igikorwa cashizweho n'ishengero si igikorwa cashizweho n'idini si igikorwa cashizweho na pastori guhimbaza no gutazira ni igikorwa canke n'itegeko ryo mu buryo bw'imwemu kiba ryari kandi kiba imisi yose wariye utariye waronse utaronse wabyaye utarabyara wapfushije canke wabya urumva ni gikorwa umwanya wose rero iyo umuntu yimenyereza guhimbaza no gutazira simvuze byo kuja ku rusengero kwa kane kwa gatanu mvuze muhira mu cumba mu masengesho yawe umuntu ubura umuntu ahimbaza Imana ubura umuntu atazira Imana mu bihe vyose imvura yaguye canke itaguye rero ivyo bintu bine mvuze ni bike kubera imvo z'umwanya nta muntu yobijamwo vyose mugabo mvuze kuri ivyo kugira ngo kame mu muntu atoremwo bikenya bijanye no gukora mu buryo bw'imwemu hanyuma ikindi kiranga rero umuntu akiri umwana mu buryo bw'imwemu abantu bakiri abana mu buryo bw'imwemu les bébés spirituels nakivuze baganzwa na kameremere baganzwa na kamere bashavura n'ingoga barivumbura pasiteri wiwe atamwandikiye message ngo amubaze ati kutaje uyu munsi gusengero cyayi mushavuza les bébés spirituels bahindura amashengero bahindura amashengero nibemera guhanwa umuhanya cayigira handi umuhanya cagenda handi umuhanuye ukamubwira ati
gabanya kwisiga iyo muzi wambara acavuga ngo bamwinjira mu buzima urumva aba bebe spirituel ibibaranga ni byinshi nkuko n'umuntu akuze mu buryo bw'imwe muranga ari byinshi mugabo reka mvuge muri je maze kubona sinisungiye ivyo muri Bibiliya cyane je mvuga ivyo maze kubona biranga abana mu buryo bw'imwemu abana mu buryo bw'imwemu ntibemera guhanwa ntibemera guhanurwa ntibemera gutozwa indero ntibatumwa urumva abana mu buryo bw'imwemu uzobabona ntibafise ishengero baragamamwe babe stable urumva kuwa kane asengera kuwa gatanu asengera hajya kuwa mungu asengera hariya urumva umuwaje ati mbega urezwe nande mu buryo bw'imwemu pastori wawe ninde ntawafise baruzi ko ari abantu baririmba neza mugabo baronse amahera badasubira kuririmba dusaba pastori benshi uyu munsi boronka akazi bahembwa imiliyaridi boheba igipastori bakiruka rero umbabarire mvuze benshi ariko icyo ngomba gushika ko si kintu ni iki kintu waruvuze ingaruka zo kudakura spirituellement mu buryo bw'imwemu nizo kutizegwa n'Imana navyo birababaza ukabura ivyo wategerezwa kuronka kutizegwa nivyo yesaba umugisha ndagukengurukiye cyane mutumire wacu tuyaga ibintu bidasanzwe kandi vyubaka Imana ikongerereza amavuta Imana iguhezagire amen namwe bakunzi ba Salocom TV1 mwariko muradukurikirana kandi muzobandanya mudukurikirana turabashimiye tubifuriza kubandanya mukura mu buryo bw'impwemu kugira ngo mubandanye mwizegwa n'umwami wacu Yesu abandanya bizera muronka ivyo mwipfuza muve mu bwana mubone gukura muba abantu b'abagabo n'abantu b'abakenyezi babushitse Imana ibahezagire amen